murakoze cyane mwasabye ko tuvuga gose ngira ngo turumvikana ni kuri World Beach ni ku muyaga murabibona turi mu kibanza gishasha nkuko utanguye yarabivuze ni igezo ya 2029 za kuno kwezi kwa Nyakanga 2021 aho turamutse tugendera twashikise muri kino kigo etablissement ya World Beach aho hari byinshi byamaho hari amasezerano bagirira aba consommateur cyangwa aba consommatrice aba client bakino kibanza mutyo rero nkuko byamaze kumenyeshwa mu kanya gaheze nico gikorwa nyamukuru kugira ngo imvugo yamijana n'ingiro inyuma y'ibyo rero turaca duca no kugikorwa cyo gusezerana kandi gusaba amasezerano yandi mashasha yo gukorana hagati ya agence de communication case de production hamwe na World Beach rero nkuko twabitekanyije reka duhere kucoroshe hama duce duhereza neza rero kubyerekeye ibikorwa nyazina bya World Beach mu kurindira ntangure ngire ko twidondora kumbure jewe nitwa Alain Nova Irambona ndi hano muri World Beach nkujejwe ibintu bya marketing communication y'ibikorwa hano les relations publiques mugabo hambavu y'ivyo ndi kumwe na representant legal wa World Beach sinzi ko no mwivugira mugabo no muvugira mugabo atari songo ntumvuga mu izina ndamuzi mugabo sino muvuga sivyo gantuze akazina hanyuma cyo dushishikara murakoze cyane je nitwa Naishake Edmond aba ndumwe mu barongo ya World Beach. Voilà, Naishake Edmond ni representant legal wa World Beach no kuvuga ko bya World Beach niwe wibazwa imbere n'inyuma kuko murabizi neza ko CEO wa World Beach atari hano mu gihugu asanzwe bariya muri Canada ni Desire Manirambona tuvuze tu salute ku wundi hariho nari navuze mu izina mugabo ni yivuge ego voilà ni Magaritse Benisteve ni assistant gérant wa World Beach nako rero tudatevye reka duhere kuri kinyamukuru cyo ko uno representant legal wa World Beach agira cyashikirije gishasha canke bishasha bi ushobora gusanga kuri World Beach kaja muri dagwa kawe chef bon murakoze cyane bwa mbere na mbere mbanje kubakeza kuri mwatwitavye ukamo twabateye karatsinda imisi yose yo tubahamagaye muratwitaho mukatwitaba iyo tubakeneye rero ndabashimiye cyane ko mwitavye akamo uyu munsi uri hejuru nari nafashe umwanya wo kuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo tubahamagare tubereke ibikorwa dushobora kuba tugeze ko uyu munsi hari ibyo twabasezeraniye ubushitse muravyibuka ibyo twashaka kugira ngo tubereke aho tugeze turafata n'umwanya kugira ngo tubereke ibyo twagiye turakora ibyo mwasize bitarakorwa n'uyu munsi ibyo tuba tugezeko murabona n'ahantu twicaye ubuheruka ni mwari muhazi ariko mwasanze twicaye murabona turi hejuru hariho n'ibindi bikorwa biri hariya hirya tuza kubereka mu wundi mwanya tuza kubereka ni ukuvuga aho tugeze kuri uyu munota tuza kubereka byose hama ntatevye gatoyi nobana ya Nova arazi abandanya hariho n'amasezerano uzakugirana hagati ya tuze kugira ngo dukorane ibikorwa bigende neza kugira ngo ubandanye dutera imbere reka namusubize Nova abandanye njyana murakoze nuko ni ibikorwa mu kanya twerekana rero na cyane cyane nk'iki kibanza hatwicaye ni hashasha ni bari baravuze bati bazokubaka ku mazi ngira ngo uwovuga ko ari inyubako yo ku mazi ntiyoba ahuvye kuko uwokoroka gato ngira ngo yohava agwa mu Tanganyika anaco gituma rero imvugo yajanye n'ingiro iki kibanza rero gifise ibibanza bitatu hari kibanza murantunga hari kibanza cyo hejuru abantu bazoshobora kuhicara bavoma umuyaga hari ngaha abafise ama evenement yadasaba abantu benshi nk'ama anniversaire ama n'ayandi ma evenement nyene y'abantu bari intime
ashobora kubera ngaho urabona ko ashobora kwakira abantu batari munsi ya 40. Hasi hari ibindi bibanza biriho, hari imbere n'ahantu abantu bashobora kwicara ari babiri canke babiri kuri babiri, ugasanga ibintu biraryoshe na cyane cyane iyo bagomba kuganira dans l'intimité. Hambavu y'ivyo hari n'ikibanza kiri hariya naco nyene igihe twaheruka ngaha nticyariho, hariho ubwato. Ubwo bwato no munsi ikiyaga cashavuye, ejo nticyari giteye induru gutya. Abantu bafise bakunda amazi kandi banarinduka, twari twateguye ko haba urugendo ruva ngaha gushika kuri hariya werekeza hafi ya Tempête. Mugabo rero abahinga bo mu mazi batubwiye yuko uyu muyaga atawo uturukira, hari n'abariko barafata urugendo bagomba kuja mu Rumonge babihevye. Kuno munsi Tanganyika yahinduye ibintu. Kubw'ivyo rero imbere yuko kumbure tuza kubandanya twishura n'ibibazo ibi n'ibindi, twagomba dutangure duteko dusimbize tuje mu gihugu gira kabiri, aho duja gusinya no masezerano, hanyuma duce tubandanya twishura ibibazo tunabandanyirizaho mbere abakeneye kumagwa amakenga, tubereka bino bibanza rero bishasha kugira ngo abantu basanzwe aba client n'abazoba aba client ba World Beach, abari mu Burundi n'abari mu makungu, bumve ko World Beach ari sumba zose. Murakoze. Reka rero hariya adufashe atuzane ano masezerano, hanyuma tuyakubite ku mukono, hanyuma ibintu bitora inzira. Aya masezerano rero ndagiye ko ndayasigura, n'amasezerano yo gukorana hagati ya agence KZ Production canke KZ Production, nsanzwe mbere directeur gérant, mbere na bagenzi banje hariya dusanzwe dukorana. Hariho bari iriya team mubona hariya, hari none ntabonayo sindaho yicaye, hari n'abandi batashoboye gushika. Turi abantu bashika 11 muri agence KZ Production. Hanyuma dusanzwe dufasha na cyane cyane abagwizatunga, kuko twe tuvuga tuti accompagner l'entrepreneur ou l'entreprise. Ni ukuvuga turaherekeza abantu bose ari ishirahamwe canke ihinguriro, Kirundi ciwacu ishirahamwe, societe, ihinguriro, byose tuvuga ngo ni ishirahamwe, canke umuntu bwiwe asanzwe akora ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu kuko yari shikoli aba ariko aratera imbere. Rero muri mondre yacu tuvuga tuti slogan yiwacu c'est accompagner l'entrepreneur ou l'entreprise. Ni ukuvuga ni kumuherekeza, turamwereka ibyo twoshobora kumufasha amaservice twomufasha kugira ngo ashobore gushika kure, gushika nko kwihangiro aba yarihaye. Aya masezerano rero ngameze nayo kubandanya dushikira bino bikorwa, no gutegura no guherekeza ibikorwa bitegurwa na World Beach, niba ari ama evenement, niba ari n'ibindi bikorwa bihari, tufatiye mbere nka KZ Production kugira tubimenye, tunabimesangize n'abandi, tumenyeshe abandi. Hambavu y'ibyo mwano masezerano hariho uko World Beach ibaye official sponsor wa rubrique yitwa Top 5 of the Week y'ikiganiro EAC live show dusanzwe turemesha na bagenzi wanje hano buri misi yose ducishije muri Radio Nderagakura. Iyo Top 5 umuririnzi azobu wa mbere canke umugwi w'umuri w'abaririmbyi, kuko basha gusanga ari nk'umugwi w'abaririmbyi, ni nk'indirimbo tuvuge nka ya Bound to Boy canke n'indirimbo ya We Love Music canke n'indirimbo imigwi yaragabanutse, imigwi yaragiye Étoile du Centre, Best Life, Miro Team, uko baba bari bose, nimba ari batatu, nimba ari bane, nimba ari batanu, indirimbo yabo iba ya mbere mwino ndwi, nk'ubu indirimbo izobi ya mbere mw'iyindwi turimwo ko byaratanguye, bazoca baza hano kuri World Beach. Hari ama service World Beach izobaha, na cyane cyane ngiye ko ni byinshi mugabo nce ku masonga bimwe bimwe. World Beach isanzwe ifise specialité y'amamoto agenda mu mazi.
ayo mamoto arihishwa amahera menshi sinzi ko nza kumenya ku munota barihisha ngahe mugabo ndazi yuko atari makeya ubwo rero umuririmbyi canke abo baririmbyi bazoronswa iminota 10 yo kuzunguruka mu Tanganyika kwayo mamoto by free for free. Hamavu y'ivyo piscine ya World Beach ni nyabagendwa ni mpuzamakungu. Uwo muririmbyi canke baririmbyi bazoronka access yo kwirirwa muri piscine ya World Beach. Hambavu y'ivyo bazoronswa canke zoronswa niba ari umwe canke bazoronswa gufungura pla bifuza yo ngaha kuri World Beach. Hama ari umuririmbyi umwe azoronswa nta ufungura tanwa azoronswa ibinyobwa maximum 5 boisson locale. Tuvyumve neza ntazo havaza kumanura amajibi n'ibindi boisson locale cyangwa 5. Hanyuma baba yari umugwi abane 5 World Beach to kwa apprécier niba baba 2 canke 3 mugabo isahani yo nta usagira n'ubundi muri make n'ivyo. Hanyuma hari n'ibindi bizogenda birakura ngire kumenyesha ko ari amasezerano azokwama arigwa ubu ni amezi 3 kumbure hazoza ya amezi 3 canke 6 canke y'imyaka bizovana n'iterambere. Hama n'ibindi rero n'abandi bapartenaire bashoboye guhabwa arahawe kaze nabo bagira ico wakoze kuri no rubrique ya top 5 of the week. Nuko rero ngira ngo muri usangi hanyuma ugiye kubiraba nivyo arambajije mbariye lo gérant ugiye kubiraba iyo ku aje ari umwe samafaranga burindwi ari musi mu majana 2 aje ari umwe baje ari bane naho murumva kari nk'ibihumbi majana 8 konta baje ari 5 bari mu gwa abantu 5 urumva kari nk'umuriyoni burindwi uzobura abaye sponsor officiel ya World Beach muri EAC live show biciye muri top 5 of the week. Nuko Garo dutere ko makuru sinye hanyuma duce tubandanya n'uwo mugigwa wo kumenya ibikurikira rero hano ibyiza bya World Beach. Ku biciro bijyanye n'ibibanza twaberetse ibibanza bishika kuri bingahe 2 twakoze twarageze ibisanzwe atamahera tuzokongerako ariko hari n'ibindi byiza kuruta tuzokongerako amahera makeyi kugira ngo turabe kumwene tworushiriza gukora neza. Murakoze. Hama kubijanye n'ikibazo cyuko hashobora kuza umuririmbyi ariwe gagnant canke gagnante wa top 5 of the week mugabo gacisanga kumbura umuririmbyi arafise ico bita ngo team ntago tuyemera mugabo ari umuririmbyi akaba ubwiwe canke umugwi w'abaririmbyi naho yo bari chorale yabahi ya mbere ivyo biri mu masezerano mugabo ico bita team sasa exclusif ntago twavyiyumviriyeko kujya avuga ngo arafise manager arafise abadanseur arafise abaki ntago staff ntago twavyiyumviriyeko twavuze l'artiste en soi umuririmbyi ubwiwe kumbure ko yoba yoza herekejwe kumva z'umutekano nibaza ko hana umutekano kuyiye nta nuwo mwiyumva kumugira nabi n'umutekano kuye mu Burundi bwose kumbure kandi umutekano bakumuntu nukuri ibya team ntago twabishitseko mugabo kumbura appréciation cyo kuba nukuraba niba uwo muririmbyi niba ari manager wiwe mu byukuri two turazinanye ibujumbura turayizi maze imyaka irenga 14 ni muri entertainment y'umuziki abenshi turamenyera abenshi turazanye n'abandi tuzomenyana bisigura ko uwo muririmbyi umwe nuwo manager wiwe dusanzwe tuzi mwese muzi kumbure kumva izi nizi twashobora kuba appréciation kuko hambavu yibyo ni mbere yuko aza hano azobanza kuja en contact na KZ Production
kugira nayivugane nabo kuri World Beach nabo bamenye mbega bakira abantu bangahe bakabakira ku rugero uruhe nuko bimeze. Hanyuma ku kibazo ca Didiman promoter yavuze ati mbega ara kandi karusho koba kirenze kuri ibyo bironka umuririmbyi KZ Production tuzoronka. Muri KZ Production nta mafaranga yandi yo ku ruhande mugo twabonye ko ibyo byonyine bikwiye, kandi mboneraho no kwibutsa kumenyesha neza yuko World Beach ifise n'iyindi migambi, ndabivuze iyindi migambi ku baririmbyi, ku bantu mu gisata c'imico n'akaranga, s'abaririmbyi gusa, abaririmbyi ba comedian, abakina amateatre n'abaki barafise imigambi kumbure bidatebaganye dushobora kuzobahamagara kandi tubabwira mbega iyo mugambi nuhe ni kuri bandi. Ego nta yindi rero nyungu zirenze kw'iyo sponsorship yo gufata en charge abo baganya ba top 5 of the week ibizorengako ku nyungu zibe inyungu ya KZ Production. Akoze